Jesse shuri kuvuga ngo umuntu nubwo yonyango no musi nobabara kuko ngo narukuriyemo navuga ko ni nk'umwana nateguye intambara muri famille cyane kandi ukanasanga n'umuntu no kwibajije kumenga no yo nkunda ni wanyase kandi ugaho ngasangana nabo bavyeyi biwanje nabo nyene barankwa n'abantu usanga ntibipfutsa ko tuboneka ntibipfutsa ko tugira ikibo abantu nibaza ko bagira inzigo sero nico baba babonye mu muntu. Mzee wangu ni mtu wa kwanza, nani wewe nimevaa vizuri, kila mtu ananiambia nimevaa vizuri, yeye ananiambia sio kama ananichukia mimi. Nafikiri zamani nilikuwa nikaanza nasema sasa mzee mimi ananiambia hivi, mimi ananipa Nike afu mzee anapinga kwa nini? Kwa mfisi umugore umwe ni jewe jendi jewe muri mwaki ukumbona ndi kandi no kubivuze ni jewe niwe jewe kondi hari nabandi bitubashobokera ko bankuko jewe ndi mugabo mbasha kugira ngo mbere abandi akarorero kuko hari ababikora mu muziki na nica kindi navuze ubwa mbere ati hari abawukora kugira ngo bajye abana b'amavampire hari nabandi bawukora kugira ngo babere akazi batungire umuryango babeho muri make ikintu cyo kwiyubaha naho atandero ngira mugabo ndagerageza guharanira kwiyubaha sio kujitapa. Nafikiri sijafanya nyimbo mbaya mimi kama mimi sijafanya nyimbo mbaya, labda isipati chance yani waipromote labda hivyo lakini mimi upande wangu naweza sema sijafanya nyimbo mbaya. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Imbaraga zawe nizihera wa murimana inzira zawe niziyoberanye ziboneka mu gusivyiza nakibi wipfuriza bawe waraturinze gushika uno musi turi beza naho beshi batwipfuriza kibiwe ubandanya kuducira inzira kaniziza. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen. Kuchikuchi kabebe obage joja bavuga ngo nkureke okuri wewe sindi nkigisebe ndi ngisazi naje kumatabe nje ndirumatabe nje kukumatako naramasenyene. Wow, murumva yuko ibyo ni bintu abantu bataba bazi ariko biciye muri Sunday Vibe umuririmbyi turamu umwanya akavuga byose aba yumva yifuza kuvuga gahetse akabimenya. Umuririmbyi wese mu Burundi arahawe ikaze muri Boots FM, umuririmbyi wese mu Burundi arahawe ikaze kugira ngo dusobore kumushikana kure cyane. Ndashaka MB Data tubwire ni ya sport ukunda mu masport yose, nimba ari football, tennis, basket, volley, ni ya sport sanzwe ukunda wewe? Ndakunda umupira w'amaguru cyane. Warigeze kuwukina cyangwa urawukina? Narigeze kuwukina bwo bishitse mugabo ukora ko mwanya mbana muto ntaho nabagikina kandi. Wakina kuri zinga? Oyizo zo gukina kuri zinga ntaho bimenya ko twari dusanzwe dukina w'amashashe umupira w'amasashe kwegeranyuka gakora nk'umupira canke nimba muri quartier waheze kuri ballon mukayizana mugakina. Yego ubuzima bwa MB Data kuva kiri muto gusika ubu twese twaraciye mu bintu bibi. Yego twese twaraciye mu bintu bibi. Just akubwira yuko natangiye gukora ku radio nkorera imfungurwa ndaduga ndaja kuri 700 bis ariko no munsi ngeze aho ngeze ndabisimira Imana. Ndashaka MB Data tubwire sindi mu muziki ubuzima waciyemo nka MB Data. Hari ubuzima umuntu agenda aracamo bukamuca intege, hari ubuzima umuntu agenda aracamo akavuga ati ibi bintu kubera iki vyabaye. Nje ndibuka nk'akarorero mama hora ambwira yuko kera tukiba mu Gatumba uribuka yuko higeze kubigihe wasanga ibintu bitari bimeze neza. Kera bigeze nko kurasa uravyumva amunganye tugwa mu kinogo yibaza yuko twirutse kuraba Mutama uravyumva. Bo bose n'ubuzima umuntu agenda aracamo. Ndashaka kumbwire ku ruhande rwawe nubwo ubuzima waciyemwo bushobora kuba bwaraguciye intege bugatsa
bukavuga ati eske jewe nzokura nka MB Data nzogera abandi bageze bo kuko ari abantu bashoboye kugirira inzigo abantu bakakwanka kuko Jesse shuye kuvuga ngo umuntu nubwo yonyango no musi nobabara kuko gwango narukuriyemo navuga ko ni nk'umwana nateguye intambara muri famille cyane kandi ukanasanga n'umuntu no kwibajije kumenga no yo nkunda ni wanyase kandi ugwaho gasangana nabo bavyeyi biwanje nabo nyene barankwa n'abantu usanga ntibipfutsa ko tuboneka ntibipfutsa ko tugira ikibo abantu nibaza ko bagira inzigo sora nico baba babonye mu muntu kandi umurozi ntiyo kwipfutsa ko kuroga mu gihe atakubonye mu kintu umuntu agusokoramo ico yakubonyemo gusa ibyo navyo ni ibintu nakunda kubona nkavuga ati hari naho ntazokura bivanye no kungena nawe no menga abantu kungene batwakira nabi canke nanje bafata nabi kagira nige bakubwira ngo ugwango rw'imbeba umwana w'imbeba zirwango gwanye urumvuga cyo usanga nabantu bose bashatse gufata kumenga uko mutari kubankiriza kubatangiriza kugira ntihagire ico mushikako ugabo imana sikali ico isuku ngene ibona yego Yesu akunze kuvuga yuko ngo bigoye yuko umuririmbyi cyangwa umuntu w'umustar umuntu ari celebre agira umugore umwe ku ruhande rwa MB Data byaramworoheye nowe butumwotekerera umuntu no munsi ari celebre ariko avuga ati je umugore umwe niyo mpaza ni ngombwa ntarataze ahana hari ku ruhande rumwe je ko mfise umugore umwe ni jewe je jewe muri myaka uko mbona ndi kandi no kubivuze ni jewe niwe jewe kondi hari nabandi bitubashobokera ko bankuko jewe ndi mugabo mbasha kugira ngo mbere abandi akarorero kuko hari ababikora mu muziki na nica kindi navuze ubwa mbere ati hari abawukora kugira ngo bajye abana b'amavampire hari nabandi bawukora kugira ngo babere akazi batungire umuryango babeho muri make ikintu cyo kwiyubaha naho atandero ngira mugabo ndagerageza guharanira kwiyubaha kuko ishusho mba ndiko nderekana mba ndiko ndagerageza gufuta bimwe abavyeyi bacu canke bamwe badukuriye baba bibaza ko twe turimo kumbura sinzi ko mumaze kubibona turafise no kutaba turonka amasponsor muri leta kubera ko kungene batwibazako sinzi ko mugitahura badufata nabo uko nyene kubera yuko wabaza atabana batandero ivyo bakora ni ibintu uko nyene ugasanga no gushikwa ko nuko twotanga iciyumviro ntigishikirwa kubera yuko ijya kujya kunamaze kutwivukamo mu mutwe ko ariko tumeze nuko nyene urumva mugabo tugerageza kurondera kugira ngo niba uri kiri mu amenye yuko nimba umameze uko ubundi sikameze nubwo ho bana bakinye umupira ari abameze neza n'abakina nabi hari umva kira kintu cyose ari umuntu akigezamo uko ashatse kuba mfise umugore umwe ujya niwe jewe kandi uyu niwe jewe ndi hano kandi kwanda mufise ndamukunda muri make nakwe nk'urubavu rumwe niko gwavuye mu jya gwanje ntambavuze bizavuyemo canke zitandatu kugira iyo biziki nkikugwamo zitandatu nari kwakira batandatu uba mwanya havuyemo rumwe mfise umenye Yesu ni MB uno munsi umuntu ashaka gutumira MB Data wiwe niza imfungurwa MB Data kunda bamutekeye iyo kumva yuko aryohewe ku ruhande rwanje jewe ntekeye ubugari n'inyama yokeje mba numva ameze neza ikintu nyamukuru umuntu agutumiye wawe kugira ngo kwakire hari ico bita ukwakirwa umuntu agwaye icubahiro ca ukuri nubwo tunakugaburira mugabo akaguha icubahiro ca ukuri abagufashije gukora ikintu kinini hame byo kuvuga ico noshoboye gufungura navyo hari ibintu utoshoboye kuvuga ko abantu bakumenyera cyane binatewe nka twebwe urumva ni ngorane usanga bagushimuka wa muti wica inzoka usanga ari hatari kandi baramaze no kugu cyane ariko MB gato ngaruke kuri ico kintu iterambere ryawe ryagirira duga cyane ku murindo ukomeye cyane kuko kuva kuri Sindiki Bamba yari back to back indirimbo zagenda zirasohoka indirimbo zagenda zirinjira mu bantu byoroshe MB Data ronka na collabo nyinshi arimo collabo akoranye na Meddy mu Rwanda DJ Paula ukora n'izindi kumbure zitarasohoka Kidumu nibuka Jean Pierre nimbona Kidumu nimba reka twumviriza ico gihe twara hano mu Ngagara Kidumu ambwira ati hari umupeti nigerezo gukorana nawe nigerezo kuva ngankoranye ndabaza ninde ati n'umwana wa Amiri yitwa MB Data gukorana collabo nabo baririmbyi ese ikintu coroshe ni ikintu kibaserekana yuko ushoboye kandi nico ntera kubona ko nahejeje niyo nariko ndaje ndasaka umbwire gukorana n'ubwahe
buremere bwo gukorana n'umuririmbyi nka Jean Pierre Nimbona Kidum nubwo buremere bwo gukorana n'umuririmbyi nka Meddy? Boy cyambere na mbere ko uburemere bwo kubona arakuranye na Kidum ni nka kurya umuvyeyi wawe iyo barakuriza ugakura akakubwira ati genda urabijya ko tiyanje nahora nambara ko yo kubera abari ugenda wambaye mu rubanza kuko uko kwambara ikoti wiguriye niko tuhawe na so wawe birasumbana kuko aho uri hose umuvuga ati jewe uko biri kose ndi mutama nimba yaramaye na twarashoye kuririmbana kama mahigwe tukaririmbana uburemere nabibonye mu rukundo kandi narabishimye cyane kandi nkongera nkashimira n'Imana kuri yo ntambwe kuko kubwanje sinari kubyishoboza kandi ikintu cyose kiba ku mugambi ego kumbure je nkibisaba n'ibyari gushoboka mugabo umwanya w'Imana umaze kugera byose akubishima uko biri. Big bro, karibu tena kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana. Uko salama lakini? Nashukuru, nilikuwa namsikiza ndugu wangu, nasikia sio boy. Kikwiro nyuma opiro kuga gisiga. Yes, Araflo uno munsi ngusigikiwe n'ingwe aravoma. Iyo n'umugani w'ikirundi. Urasigikiwe cyane n'abavyeyi bawe. Ndavuga papa na mama kuko niyo utari ngaha ibiganiro by'amasamirizi baravyumviriza. Ico Arafla koze papa we na mama we barakimenya mu muziki. Hari ico biheza bigafasha mu muziki wawe canke hari ico biheza bikica Araflo? Unajua ni bahati kubwa sababu sio kila mzazi na hizi kazi zetu wanazisupport. Sio kwa kila mzazi. Nafikiri mimi kitu cha kwanza kilituma wanisupport ni kwa gisi mimi najishika. Na ndo maana nikasema muziki wangu naufanya sana na discipline sababu upo karibu sana na wazazi wangu. Unajua nikiweka hata kitu ku status wao wanatizama hata status zangu. Ndio maana siwezi kusema niweke kila kitu ku status. Yes. Ama ile ya kusema eti niweke afu ni wa blog. Sijawahi kufikiria hicho kitu. Yes, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na nawashukuru wao kwa wananisupport kwa hicho kitu. Ndio maana naweza sema nitaendelea kwa njia yenyewe wao wako wanategemea kwangu, pia na mashabiki wangu gisi wanavyonijua. Yes, kwa mtu asikeni. Yes. Uno munsi ndakwaje kibazo cy'urukundo hari ico byotwaye? Kibazo. Okay. Yes, Araflo uno munsi ni izina rikomeye cyane. Sinibaza yuko ushobora kuba uri mu muziki uno munsi ndiko mvuga umuntu atazi Araflo, sindacibaza. Ariko majority y'abantu benshi bazi Sunny Queen nk'uwahoze ari umukunzi wa Araflo, ariko ntibazi uwasubiriye Sunny Queen nyuma ya Sunny Queen na Araflo gutandukana. Nyuma ya Sunny Queen na Araflo gutandukana, Araflo ntiyigeze asubira gushira ku mugaragaro umukunzi canke uwo bari kumwe mu rukundo. Ni giki cyatumye nyuma y'imyaka irenga kuri 5, 6, 8 uvanye na Sunny Queen udashira ku mugaragaro umukunzi wawe? Ikibazo kica kiza nuko Sunny Queen mushobora kuba mwarakundanye urukundo rwamenywe n'abantu benshi rwavuyemwo guhera. Abantu baravuga bati bajya abantu bari bubatse ikintu kimwe ariko no munsi byaraheze. Nuko Sunny Queen Araflo yamukunda cyane vyatumye gushika ino saha atamwibagira bituma atarondera undi mukunzi cyane. Ari umugani bavuga mu Kiswahili. Kosa sio kosa, kosa sio kosa, kosa ni kuirudia. Mama we no mukunzi we wa mbere akambwira ati Flo canke Riche kuko yitwa Riche Florent, uno munsi wapi sinakunze indirimbo yawe? Sio kujitapa. Nafikiri sijafanya nyimbo mbaya. Mimi kama mimi sijafanya nyimbo mbaya. Labda isipati chance yani waipromote labda hivyo. Lakini mimi upande wangu naweza sema sijawahi fanya nyimbo mbaya. Na unajua mzazi kati ya wazazi wawili, baba na mama. Mama ni mzazi wa kwanza, iko na huruma sana na mtoto wake. Na nafikiri kama inaweza tokea akupende hiyo nyimbo, sidhani kama anaanza kanambia. Lakini mzee ambaye shaka kunambia. Ngoma shaka kunambia. Acha wewe kunambia eti hii ngoma ni mbaya, lakini shaka kunambia
hii nyimbo ni nzuri. Katika nyimbo zangu nishawahi kufanya, ashaniambia kama nyimbo kama 4 hivyo. Ndio amependa. Mimi kivyangu naweza kusema sio kunichukia, labda nataka maendeleo yangu. Mzee wangu ni mtu wa kwanza. Nani wewe nimevaa vizuri? Kila mtu ananiambia nimevaa vizuri. Yeye ananiambia. Sio kwamba ananichukia. Mimi nafikiri zamani nilikuwa nikaanza nasema sasa mzee sasa. Mimi ananiambia hivi, mimi ananipa naye kiafu mzee anapinga kwa nini? Mzee ananichukia. Sure. Kitu kama hicho, lakini nikakutana kwamba mzee ni mtu kwamba unaona, sijui kama ushawahi kusikia historia ya Michael Jackson. Atumfanyie promo, lakini ni star, ni idol. Anajulikana. Nafikiri ni idol hata kwa midata. Ni idol yetu sisi wote. Ni mtu wa kwanza, mzazi wake, baba yake, mtu wa kwanza kwa kila siku kwa namtukana. Kila siku. Lakini Jackson anakuambia kama kuna mtu alinifanya mimi nifike hapa kinyume na Mungu, ni baba yangu. Na mimi naweza sema mzee wangu yuko kama hivyo. Nilikuwa nikimweta results za masomo, anasizama ananiambia, naona umeweza. Hapana, niweza ti. Kwa nini kutoka wa kwanza? Unasikia hilo swali? Kwa nini kutoka wa kwanza? Naona umeweza, kwa nini umeweza, lakini kwa nini kutoka wa kwanza? Nashinda kujibu, ananiambia, kuna siku leo kushinda masomo? Naambia hapana. Kuna siku leo kosa minerval? Hapana. Sasa kwa nini umetoka? Kwa nini unatoka kwa hii plus? Hii plus inakusatisfy wewe. Sean, nikaona kwamba ni mtu anataka maendeleo yako. Yaani yes, hajatosheka na kwenye niko. Na hicho kitu yani ni vitu ambavyo vimenipa nguvu sana mimi kuendelea na naweza kuambia bako huyu muda mimi nafikia. Namshukuru Mungu kwa kweli, lakini sijaridhika na mimi. Yes, nataka nifike tena zaidi. Kanda bivuge mu Kirundi kugira ngo abantu babitahura, ariko nubwo nyishira mu Giswahili ni bon. Inkuru mfise nuko indirimbo Drunk in Love ari indirimbo umuntu wa mbere yatangiye kumubwira yuko indirimbo iryoshe ara flow ni Andy Bumuntu. Yifuje yuko nino ndirimbo banayikorana, ariko ntivyakunze. Nimba ari byo byagenze gute ara flow? Andy nafikiri mara ya kwanza naenda kurekodi nyimbo, sababu naweza sema nimefanya parti mbili. Nimefika tu ya kwanza kurekodi, akanikuta studio, mimi nishafika. Na ilikuwa niko na program hiyo siku. Yeye hakuwa na program. Naweza sema aliimprovise, sababu anaweza kuipata, kuna challenge anaweza kuipata. Alitaka afanyika ka publicity, ka Citizen. Ikabidi aongee na producer aniombe kama naweza nikamwachia afanye ka publicity. Nikawa suple, sababu msanii ifoko na suples. Unajua yeye amenikuta studio, kesho naweza nikakuta wengine wala nikamkuta na mimi yeye na akaniachia. So nikamwachia, akabeba muda wangu kwa kweli, sababu kwa niomba afanye 40 minutes, lakini akafanya kama saa nzima. Na nakumbuka hicho kipindi sikuweza hata kuendelea kuimba. Nilikuwa sharekodi chorus kitu kadogo, hiyo Drunk in Love na ako baby you're my baby, ndio kushafanya tu. Producer kanambia huyo muda wote amebeba, ama kanambia producer kanambia Flow, unaona amebeba muda, so inawezekana urudi nyingine siku tu record hii nyimbo. Nafikiri ndio nyimbo yangu ya kwanza nimerekodi usiku. Sikuwa kurekodi eti ndani studio. Unajua wasanii wengi wanapenda hicho kitu. Nilikuwa sijapata hiyo ambiance mu studio ya kulala na record, sababu usiku nisikufichi, usiku unakupiga ma inspiration nyingi sana. So nikarudi usiku, lakini before nirudi kipenda amemaliza kufanya publicity ya kwake Andy, akaja. Niko na girlfriend yangu Christian, ndio akanishindikiza, akanifuata akanambia bro unachari no. Brother wangu ndio akamjibu akamwambia unataka pite wapi na mipaka nafunga. Yeye ako anajua mimi nimekuja kurekodi. Sijui kama ilikuwa hakuwa ajui kama natumika kule, sababu alikuja kwa karaoke mmoja, lakini tukaanza kuonana. Na nilikuwa ndo mara kwanza naonana naye na tukaongea hiyo siku studio. Nikamjibu hivyo, akaniambia basi tutafute nyingine siku tukae chini tuchangie. Nikamwambia poa, ina noma. Akafanya ananiambia nyimbo yako nasikia ni nzuri, itakuwa nzuri. Nikamwambia asante. Nyuma ya hapo nikasema
ni msanii anajulikana, sasa ina nafaa vizuri. Nikaongea na Arno kwa WhatsApp, nikamwambia Arno, unaweza kanipatia namba ya Ndi? Sababu nikoshapata kama message za watu kama 6 wanawake tu. Wakaniambia inaweza kuwa vizuri kifanya na Ndi. Nikafikiria idea, lakini nilikuwa sijafikia kufanya hicho kitu. Na Dieu merci, nikamwona usiku, nikasema labda hizo coincidence Mungu ndiye anaweza kuwa alizitaka. Ndio nikamwomba Arno hiyo namba. Arno nikamwambia, lakini before zinipe umuulize kwanza, sababu unajua sio wasanii tunajua challenges tunapataga, unajua so be sasa fikiri sio sitaita showbiz, lakini ni kumheshimu mtu. Siwezi kapea namba ya mtu kabla sijamuuliza mwenye nayo. Nafikiri ndio vizuri. Yes. Na akafanya hivyo. Kipindi alinitumia namba, nikamuuliza sasa, unazinipa, umeshamuomba? Akanambia mimi nimemwambia unakumbuka mtu fulani hivi na hivi. Yeye ndo kanaandiketi Araflo etizimpe. Nikamwandikia mara ya kwanza, akuweza kunijibu, sijui kama alikuwa yuko busy, sijui. Lakini kipindi alivyosikia nyimbo, alikuwa na program ya kurekodi, akasikia producer kwa na remix, akaipenda sana, na kuamkia ndo kanaandikia. Na pakosha pita kama wiki nimemwandikia janijibu. Sasa kupitia nyimbo, kipindi amelala naisikia, kafana anaandikia, kanambia bro, ninakuaje nini, samahani kwa nasiku kujibu hiyo siku, nilikuwa niko busy nini, mambo mengi. Akasema haina noma. Kanambia nyimbo yako ni nzuri sana, tena nyimbo yako mimi naona itakuwa hit. Yes. Basi nikafanya tunaongea, tukapanga kurekodi, lakini kinyume na hapo kanambia acha nimalize mambo yangu, nafikiri tofauti na vipi tunavyoka kwenye practice. Yes, nuko kugira ngo tuje mu gice cya gatatu cyo gusoma ama message yagereza ko ni message Ozayebele, message nyingi sana niko bavuga muri gorimi gwacu Ozayebele. Araflo Ozayebele byote ni mama yato. Araflo na MB data na baririmbyi nkunda kandi nemera. Riche. Yes. Butoyi. Moïse. Florent. Yes. Karimunda. Florent, Riche, Butoyi, Moïse. Ndashaka kuririmba indirimbo yitwa Mungu Kwanza kajya Karoflo. MB dataraza ku improvise. Amatse tuja muri partie gira gatatu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uliponitoa ni mbali Baba, siwezi tu nikapinga. Njia ndefu umenipitisha wewe, mitego wengi walionitega. Huku na kule vita ni vingi, la wewe unapigana. Siwezi nikapinga, ni jemedari wewe unanilinda. Umenilinda na Araflo, leo mimi ninaitwa Data Boy. Kwa neema yako tena wewe nakusifu milele, nitabaki nawe nina sing say hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imbaraga zawe nizihera wa murimana, inzira zawe niziyoberanye, ziboneka mu gusivyiza. Nakibi wipfuriza bawe waraturinze gushika uno munsi turi beza, naho benshi batwipfuriza ikibi we ubandanya kuducira inzira kandi nziza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.